Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burasabira umunyapolitiki wigenga Rachid Hakuzimana kubafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Baramurega ibyaha bine bya jenoside no gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Uregwa n'umwunganira amategeko barasaba ko yarekurwa agakurikiranwa adafunze. Urubanza rwabereye ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yarahari. Eric Bagirubusa wiriho. None ubushinjacyaha bwasobanuye bute imikorere y'ibyaha biregwa Rachid Hakuzimana? Reka tubanze tubwire abakurikiye radio Ijwi ry'Amerika ibyaha bwana Hakuzimana Rachid aregwa ibyaha bine: icyaha cyo gupfobya jenoside, icyaha cyo guhakana jenoside, icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko ari ibyaha yakoreye mu magambo yagiye avugira imiyoboro itandukanye ya YouTube, harimo n'umuyoboro we wa yise Rachid TV. Ni ukuvuga ngo rero yagiye avuga ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri, abarokotse jenoside atari abatutsi gusa, kuko nawe ubwo avuga ko yarokotse jenoside kandi ari umuhutu, akavuga ko abana b'abategetsi n'abana b'abatutsi kugeza ubu ngubu ngo ageranyaga asanga abyara garuye isura nk'iyo mu gihe cyo hambere, akavuga ko aribo biga amashuri meza. Ubushinjacyaha rero bukavuga ko ibyo byose n'ibindi yagiye avuga ku miyoboro ya YouTube itandukanye ari byo bigize ibyo byaha. Nakubwira ko ari byo ngibyo ubushinjacyaha bwasobanuye Venus Nshimiyimana. None Hakuzimana yisobanura ate kuri ibyo byaha aregwa? Hakuzimana we ubwe ajya gutangira kwisobanura yavuze ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, kuko ngo umushinjacyaha yamutumije aramwitaba, yamuha umwanya wo kwisobanura nyuma yo kumumenyesha ibyaha akurikiranyeho, ahita amufunga. Akavuga ko rero urukiko rwagombye kubanza gusuzuma icyo gifungwa rinyuranije n'amategeko. Umucamanza yamubwiye ko azabisuzumana n'igihe azaba yiherereye afata icyemezo ku ifungwa n'ifungurwa. Hakuzimana Rachid rero kugeza ubu ngubu yirinze kugira ibyo asobanura, akavuga ko muri rusange yagombye kuba yarahawe uwo mwanya, kubera ko no muri dosiye y'ubushinjacyaha aho yagombye kuba yaragiye abazwa ikibazo runaka mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'ahantu kuvuga ngo icyo gika nta kirimo. Akavuga ko rero atabonye n'umwanya uhagije kugira ngo aganire na Maître Jean Felix Rudakemwa umwunganira mu mategeko. Ni ukuvuga ngo rero muri rusange uretse kuba basubije ku mpamvu zikomeye ubushinjacyaha bushingiraho buvuga ko Hakuzimana Rachid kumufunga by'agateganyo aribwo ibyaha byahagarara, kubera ko ngo yagumye gukora ibyaha. Ariko noneho bakavuga bati nta mpamvu zikomeye na cyane ko ntabwo yigeze ahabwa umwanya ngo yisobanure agira icyo asubiza. Bagasaba ko rero we yafungurwa agakurikiranwa ari hanze, bakabwira umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ko binabaye ngombwa hari ibyo yamutegeka ariko akajya aburana muri rusange yidegemye. None nyuma y'iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu harakurikiraho iki? Nyuma y'iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu twabwira bakurikira radio Ijwi ry'Amerika ko umucamanza atangaje ko agiye kwiherera akumva imiburanire ku mpande zombi, ari naho azafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura bwana Rachid Hakuzimana ku itariki ya 22 z'uku kwezi saa 9. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rwa Nyarugenge. Ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venus Nshimiyimana, nawe ugira umunsi mwiza n'akazi keza. Ibisasu bibiri byaturikiye mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda i Kampala kuri uyu wa kabiri. Igisasu kimwe cyaturikiye ku muhanda uriho ingoro y'inteko nshinga amategeko, ikindi giturikira hafi y'ibiro bikuru bya polisi y'umujyi wa Kampala. Ibyo bitero byaguyemo abantu 6, barimo 3 mu biyahuzi bagabye ibyo bitero. Abantu 36
6 barakomeretse. Mu ijambo Perezida Museveni yaraye agejeje ku banyagihugu yavuze ko abiyahuzi batashoboye kugera aho bari bagambiriye gutera, bityo bakiturikirizaho ibisasu bagezaho abashinzwe umutekano bagenzurira. Perezida Museveni yavuze ko igihugu cye kirimo gukorana n'ibihugu by'abaturanyi kugira ngo bahashye abajya mu bikorwa by'iterabwoba. Perezida Museveni arasaba abanyagihugu kuryamira amajanja. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Bernard Sabiti, impuguke mu by'umutekano na politiki muri Uganda, by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Yabanje kumubaza uko byari byifashe Kampala, umurwa mukuru wa Uganda, nyuma y'ibyo bitero. Ubu umujyi wa Kampala ucecetsemo gake, ukubuyeho abantu benshi bafite ubwoba nyine, abenshi barimo baritaha kujya mu mago yabo. Reba na za roadblock nyinshi mu mujyi, uraho ujamiye usangaho abasirikare. Aho ndi mu gice cy'umujyi ndimo, abantu nabo barimo gukinga amaofisi bagataha, kandi n'abarinda aho nkorera nabo bakababwira abantu ngo batahe bakabakingaho. Iki gitero kibaye hashize ibyumweru bike, nanone habaye ibindi aho mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Abantu babyakiriye bate, barabisobanura bate? Habayeho ibindi bitero, ariko ibyo bitero byo bikaba byarakomerekeje abantu bake, kandi polisi hamwe n'igisirikare bakaba bari baranzuye ko abenshi bari inyuma y'ibyo bikorwa ko bafashwe bagafungwa. Ariko igikorwa cy'uyu munsi ni cyerekanye yuko buriya abo bantu bari gukora ibi bikorwa ko bagifite imbaraga, kandi ko abenshi batari bafatwa. Icyo rero kikaba gitera abantu ubwoba bwinshi, kuko unabizi ibikorwa nk'ibi ntaho biba bigendererwa kwica gusa, ahubwo biba birimo n'iterabwoba. Noneho rero ubwo abantu bakaba bari kwibaza ngo ni kuki ubutegetsi butakoresheje biriya bitero bya mbere ngo bukore n'amani n'imbaraga kugira ngo bihagarike iki gitero cy'uyu munsi. Ni iyihe mpamvu ituma ibyo bitero byibasira igihugu cya Uganda? Uganda yakoze iki? Ibi bitero kimaze kumenyekana yuko biterwa n'abantu biyita Allied Democratic Front, bari mu kurwanira muri Congo, ariko bahoze intego yabo ya mbere yabangiye kuba iyo kurwanya ubutegetsi bwa Uganda. Nuko rero government ya Uganda iza kubarusha imbaraga, isa n'ibirukanye mu gihugu, birukira muri Congo. Ubwo rero muri Congo niho bari bamaze igihe bari kuva baraza gutera ibitero nk'ibi. Ubundi impamvu ituma bibasira gutera Uganda ni kuko Uganda ifite imirimo myinshi ikora muri uku kurwanya ibitero by'iterabwoba muri iki gice cya Afurika, kandi akaba abategetsi b'icyo kibina abenshi barishwe, nanga bakaba bari mu gihome, ndetse n'umwe mu bakuru bacyo ari hano mu gihome hano muri Uganda. None ukashiraho no kuvuga ko Uganda ifite abasirikare muri Somalia. Kumwe ku ntego zacyo rero kikaba gishaka kwerekana ko gifite ingufu yo gushobora gutera ubutegetsi bw'igihugu kuko babikoze uyu munsi. Kuko uje no kureba ahantu bateye, ni ahantu rwose utatekereje ko babasha gutera. Bateye headquarter nangwa se igitebe gikuru cy'igipolisi cy'iki gihugu, kimwe mu police station nkuru cyane mu mujyi wa Kampala. Ni icyerekana ko bashakaga kwerekana ubutumwa buvuga ko bashobora gutera aho bashaka hose. Ahandi bateye ni uruhande rwa parliament, aho itegeko nshinga yicara, aho abadepite b'igihugu cya Uganda bakorera. Iki kikaba kikwereka ko bashatse kwerekana ko nta gice cy'igihugu badashobora gutera, ndetse n'icyo kiba cyuzuyemo abasirikare ko bashobora kugitera. Aho niho nakubwiriye nti iki gikorwa ntaho kiba kigenewe kwica gusa, ahubwo kiba kigenewe no gutera ubwoba no kugira ubutumwa boherereza ubutegetsi bw'igihugu n'isi yose ujaniye hamwe. Bwana Sabiti, ibimaze kuba muri Uganda bivuze iki ku hazaza h'umutekano w'icyo gihugu n'umutekano mu karere muri rusange? Icyo nibwira nuko kuko igihugu cya Uganda kizwi nk'igihugu kiba gifite umutekano, kimaze igihe
kifite umutekano ujaniye hamwe mbega. Ubwo rero kije kumenyekana ko aba baterabwoba igihugu bashoboye kugitabangura, igihugu gifite igisirikare gifite imbaraga nka Uganda, ni ikiba kimenyesha ko buriya n'ibindi bihugu bitwitoroye nabyo biba bitari safe, nangwa se biba biri mu kabi, mu danger. Bwana Bernard Sabiti, impuguke mu bya politike n'umutekano, twavuganaga uri Kampala mu murwa mukuru wa Uganda. Urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Igipolisi cy'u Burundi cyerekanye kuri uyu wa kabiri abarwanyi b'Abarundi 19 boherejwe n'u Rwanda mu kwezi kwa karindwi. Igipolisi kigasobanura ko cyashatse kwerekana ko bakiriho kandi ko bazacirwa urubanza rukwiye. Pierre Claver hano yo nkuru. Bose kwa 19 berekanywe n'igipolisi i Bujumbura bari babohanye babiri babonetse bambaye neza amapantaro n'amashati. Umumenyesha makuru yababonye abegereye yemeje ko harimwo n'abari bambaye impuzu nshasha. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano, yaseguye ko abo bagabo 19 bari bamaze amezi 4 babarizwa mu biro bitandukanye by'igipolisi karuhariwe kejejwe amatohoza. Abo 19 bo Rwanda rwashikije Burundi nibo babaduhejeje kubereka ngaha. Tukaba tubamenyesha yuko amatohoza kuri bo yarangiye, ubu rero bakaba baciye bashikirizwa ubutungane kugira ngo nabwo bukore ibikorwa byabwo bikurikira, maze bubakubite intahe mu gahanga kugira bishure amabi n'ububisha butandukanye bagiye barakora. Iyo ntwazangabo mu gipolisi yemeje ko abo bagabo bagirizwa kuja mu migwi igwanya leta y'u Burundi no kugaba ibitero bitandukanye. Nkurikiye aribuka igitero ca mbere igenekerezo rya 20 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze. Burundi bwaratewe n'akagwi k'inkorabara k'iterabwoba karongowe n'umuntu yitwa Sinduhije Regis, kaba bazananye igihugu ca Kongo binjira mu ntara za Rumonge barica abantu za Gahuni, barabandanya biciyemwo kubiri. Bamaze kwinjira umugwi wa mbere waciye ubandanya ugenda wica abantu gushikaho usubira mu gihugu cy'u Rwanda, ari nabo Rwanda rwahavuye rufata ruhavura bashikiriza Burundi. Abo bagwanyi 19 bafashwe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze mu karere ka Nyaruguru, intara y'Amajepfo y'u Rwanda yahanurubibe n'u Burundi, nk'uko byatangajwe ico gihe n'igisirikare cy'u Rwanda. Igihe berekanwa n'igisirikare cy'u Rwanda nyene bemereye abamenyesha makuru ko bagize umuhari witwa Red Tabara. Rachid Nkurunziza n'ubu yari mu berekanywe, niwe yararongoye uwo mugwi. Turwanira Gutabwa Burundi, turwana n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafashanya nabo b'imbonera kure, ariko turagwana dupanga turwanira muri komine zegereye n'izo cy'u Rwanda. Turagwana aduyi, tumaze turwana aduyi, tukora umutego tusanga twisanze kutaku Rwanda, tugomba umutego tufatwa n'ingabo z'u Rwanda. Oya ntabwo twe tuyamenye kubera amashamba yameze nk'ayasa, ubwo tusanga twambutse tukiraba mu mugongo wacu turaba igihugu cy'u Burundi, no twisanze mu mugongo wacu n'ahari ingabo z'u Rwanda, twanagwa mu mutego. Ubwo abandi basigaye hakurya mu Burundi, mu mashamba yo hakurya mu Burundi, dusanze turi mu mutego w'ingabo z'u Rwanda. Twagwaniye amashamba menshi, twagwaniye tugwana muri shamba rya Kabarore, ariko tutuka mu shamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Bubanza. Igipolisi cy'u Burundi cerekanye abandi basore 5 gisigura ko bari kumwe nabo, ariko bo bafise yine ntumbero yo gukora iterabwoba. Igice cya kabiri cy'aba bantu bari bafise igikorwa cyo gukora ububisha bw'iterabwoba butandukanye, gutega imitego, imodoka abantu bari bayiyungiruza baziturira bongera babica. Ibi byo gutegera abantu bamwe babarasa, bakaba aribo bakoze ibitero byinshi bishika kuri 8, aho bagiye baturira amamodokari muri Bukari ya kwibarabara rya kabiri rije Gitega, mu Rutegama turi imodokari hapfa abantu bashika hafi 17. Muribuka kuri rya barabara nyene aho baturi indi modokari hagapfa mwomere n'intwazangabo y'umusirikare n'umupolisi, n'ibindi rero bitero bagiye barakora cyane mu ntara za Mwaro na Muramvya. Ikindi ngako kongera gihambaye cyane nuko bano bantu nka bose bakuwe mu makambi y'impunzi y'Imahama, bigishwa ububisha iby'igisirikare n'ububisha bw'iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda.
Alexis Nduhije ashigwa mu majwi n'igipolisi ko ari we arongoye umuharire dutabara abo bafashwe barimo aheruka kurungikirwa umutahe mpuzamakungu wa kabiri wo kumufatira iyo yahungiye mu gihugu c'Ububirigi. Ubuheruka yarakaniye ijwi ry'Amerika ko ataruhara na rumwe afise muri ivyo vyagirije. Igihugu c'u Rwanda naco cagirizwa no Burundi ko cahaye indaro abagwanyi kikanabagirisha imyimenyerezo ya gisirikare cavyamiriye kure akatari gake. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta yavuze kenshi ko ari vyagirije atabifatiye kandi ko atani inyungu u Rwanda rubifisemwo. Inyuma yaho u Rwanda ruhereye abo bagwanyi Burundi, iki gihugu naco giheruka guha u Rwanda abakigwanya barenga 10 bafatiwe mu ishamba rya Kibira rifatanye n'ishamba rya Nyungwe mu Rwanda.